muhingamo kuri uwa gatanu igenekerezo rya 24 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2017 abakozi bakorera ku kivugo ca Bujumbura Global Port Services Burundi bahuriye hamwe kugira ngo bifurizanye umwaka mushasha bongere bibukanye ivyaranze umwaka uheze w'ibihumbi 2016. Uwo munsi ukaba waranze no kwiginana, gusangira urukanwa, gusangira ibifungurwa ndetse no kwidagadura mu gutamba akaziki. Umuyobozi mukuru w'ikivuko ca Bujumbura Engineer Sinzobakwira Bonaventure arashimira abakozi uko bitanze ku bikorwa mu mwaka w'ibihumbi 2016 akabasaba kurushirizaho muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017. No munsi rero haracari mu ntango z'umwaka kandi murabizi ntitwari bwahurire hamwe ngo tuganire tutariko turavugana ibyo ku kazi. Nabyo urazi ko kenshi haraho usanga ari nko gutanga amategeko. Ubu rero twagomba twicare hamwe twipfurizanye uwo mwaka twatanguye hagira hera amezi 2 w'ibihumbi 2017. Hanyuma ingene ibikorwa byagenze mu mwaka uheze, inzego zidukurira urwego nshingwantwaro n'inama nkuru ya bene umutahe aho zaba mu kwezi kwa mbere bari bashimye ingene akazi kagenze mu mwaka uheze. Batako mbere baranantuma ngo nze ndabashikirize ko bashimye ukwitanga kwanyu kwashitse ku mwimbu uko wabonetse. Baca bongera ko kandi ngo n'uwo mwaka turushirizeho mu bikorwa. Kandi ndabibemerera nani nkabasaba ko mutozomara amaza muri umwaka. Arashima kandi imigenderanire bafitaniye n'igisata ca leta kijeje byo gutunganya gutwara abantu n'ibintu mu mazi no guteza imbere ibivuko. Bwa mbere na mbere ho ndifuza ko mwompera amashi menshi abayobozi ba MPF kubona dushoboye kwicarana hano. Ndabaza ko ari ikimenyetso kitabesha ko murazi mwese ivyari bihitiye mu mwaka uheze. Murazi ko nk'ibi bintu mu mwaka uheze atari no kuvyumvira ko kwicaranye hamwe nk'uko byanka ko tugiranira inama hamwe harakantu nkaho. Userukira ico gisata kijeje ibikorwa byo mu mazi arashimira ibikorwa bikorerwa ku kivuko ca Bujumbura. Sagaseseshwa rumuri biraboneka neza yuko imigenderanire ubucuti hagati ya autorité maritime na Global Ports biraboneka neza ko iyo migenderanire yateye imbere kanatsinda yateza gutera imbere kuko ikiduhuzana ibikorwa si ibikorwa navyo tubihuzwa n'amategeko. Amategeko yashizeho autorité maritime, amategeko yashizeho Global Ports. Murumva rero yuko bitari bigoye na gato, ariyo mpamvu mbona naje ko biriko biragenda neza ku kanya maze kumara hajya n'atari kanini. Nkaba ndabemereye nyakubahwa muyobozi mukuru imbere y'abo murongoye n'imbere
yabo twagendanye dusangiye kurongora autorité maritime ni ngombwa yuko dutegerezwa kugira umubano mwiza twisunze nkuko nako ndabivuga ubwa mbere amategeko atugenga twese kuko twese turi bene mugabo umwe dukorera igihugu kimwe cy'u Burundi umuvyeyi wacu twese. Uwaserukiye abakozi yashimiye umuyobozi mukuru w'ikivuko kuba yariyumviriye kubakoranya. Twagomba gushimira umukoresha mukuru Gakemanyi ajije kudutegurira mungisemo vyinshi simavanda bisubiramo cyane ariko arizo tuza guca ku masonga. Twagomba dushime ukuntu biyumviriye kudukoranya kugira ngo twifurizanye umwaka mushasha. Si bose babigira. Hanyuma bwa kabiri yavuze yuko urwego nshingantwaro rwamutumye ko dushimira ukuntu twitanze. Natwe turamwemereye yuko tugiye gushyiramo ingufu zidasanzwe kuburyo bw'uko uno mwaka uzohera byabaye nk'inshuro gatatu uko twari twabibonye. Kuri ivyo rero twosha dusaba abakozi nk'uko dusanzwe dukora bakongereza izo nguvu hanyuma bagakurikiranira hafi ukuntu ishyirahamwe riba ritunganije kugira ngo turwanye ibintu byose byotuma ishyirahamwe ryacu ritagenda nk'uko twabishaka. Hanyuma nibabona umwimbo wagenze neza bazoheza badushimire bizotuvako. Bavuze byinshi twumvise n'ijambo nyakubahwa Directeur General wa Autorité Maritime yavuze natwe byaduhimbaye cyane kuko aragize n'igihe usanga umenga turabana y'ingwe ukamenga ntidukorera kivugo kimwe nkuko bavuze ko imbere ari heza imbere ni heza cyane. Hanyuma turabona yuko baduhaye urukano ivyo numvise ruryoshe. Bavuze yuko ako kakanwa kavuye bunyongera nibaza ko katavuye bunkaye gato. Ejo bayivuze sinabisubiramo cyane. Ejo ni weekend kandi ngaha harimo abajene benshi harimo abamama n'abapapa. Twizere yuko ku mwaka uza umukoresha nyakubahwa Directeur General azotubwira ati zimuzananye n'abandi mubakanyi kugira ngo tuze turagahinyanya tunyigisha bukebuke n'abana badukorera. Ivyo bizotuma n'abandi batabihereramo bacagira ingufu kuko aho mwana bicaranye batabana uzosanga n'amabizi gusa. Rero twagomba tumusabe nyakubahwa abandanya atuhirira iterambere nk'uko abandi babivuze bibaye ngombwa tukeshe kubera ubu amahoro arahari uzi batahari akiriza urutoki urabona yuko atanumwe. Birerekana yuko ibintu byifashe neza. Hanyuma ntitwagomba kubarandira byinshi turazi aho tubura tubivugira muri conseil d'entreprise tuzobandanya tubivuga hanyuma Imana ibahezagire mwese.